ngo barongore bashikacho abagabo baba bafise mind baba bafise ubuzima urumva koresha umwanya ndagisubiyemwo ni boyfriend wanje gusa nimbwa y'umutuku kandi abimenye apana cyagenda ku media ngo umugore wanje ngo araryoshe vyaheye ahubwo Jefise urumva no kujya mwana homenga sana randiri promoter bimeze gute aho cyubizamwe rero ndumva jemana ndabagi nasanze burya adasana koresha umwanya sana randiri promoter. Hello guys, mwaramutse cyane mwiriwe mubivanye naho muherereye, ndazi ko umeze neza uno munsi kuri weekend, baze ko umeze neza, umutekano ari mwinshi cyane, kuba kiryamye amahoro y'Imana bane namwe, kubahagaze namwe muhezegirwe cyane, kuba ariko bagenda mu buzi namwe mwese mujane n'uhoraho. Bakunzi ba INYISHU Media turabaramukije, mwaramutse cyane mwirivanye naho uri mu burengero mu buseruko hose, nibaze kumeze neza. Kuri mikro za INYISHU Media muri kumwe na Messi Swingice Marisi nyoko bisanzwe, narababwiye ko nzo kwa ndabahereza ibintu bimeze neza, ibintu vy'umuti, ibintu vy'umuriro, abitwika biturira, ariko tu ntimuzosha kubera ko umuriro uri hafi cyane. Nkuko bisanzwe nigiriye ahantu nza numva uyu mutipe best nibaze batubwa ibintu mubonye, ampamagara ngo swingi ngo hano ngo je ndagukeneye cyane, nubumvisha audio yanyandikiye, ahubwo nibaza ko ari umuntu yoba yapfuye cyane, ari inzu yoba yahenda, avuga ati nkuko tutagayana areka ashobora kumushikira mbarire ico kibazo yagize icyarico nuko kimeze ico kibazo nyene, kugira ngo dushobore kumenya umuco. Ndavuga ati sinovyi iyo nkuru sinoyitwara naje nyene, reka dushobore man ururuka ntuhava ukorokera inyuma, ndabona ko ibintu ari hatari. Ndavuga ati iyo nkuru sinoyigumana je nyene cyane, mbugira uyahure naho nyene uze kubivuga ko urabona ko ari kure cyane ku masilence ifise ku masilence ifise no fuma mbona menga ni yahuye napfuye nahavuye ntakiriho. Ndavuga ati reka manze ndahashike numvirize nkumba arashobora kuba yibwa umusheri cyane, nta vyonzira gatushobora kubimenya kare bo boyfriend. Umeze neza boyfriend stareo nako boss umeze neza, mbenda kubaza ikibazo nahajyanye y'umuntu aguhamagara ingorane, mwumvire ko bayangukanye n'abasheri, mwumvire ko bayagize nta bindi ingorane zo muri family babihari. Jewe ndiko ndabaza gusa kugira ngo ushobore gutahura, sinashoboye gutahura neza ivyari byo kuko mfise ubwo muri no minsi mba nibaza ko hari ibindi bibazo byabaye. Mbo swing hari ijambo rivuga bati mu Kirundi urera nabuga tukwa nabakwe. Urera nabuga tukwa nabakwe, kandi haonye hari n'impamvu ndanabivuze reka kwiparato none barageze aho ugira bakwe man n'abakazana bungana nkuko ubiriza bro. Kandi rero ntucushaka naho gucubishiramo ishavu, kuko nagishavu ufise kuri no mwanya rirandenze. Nyibu no musi nje guhagarara ngahe imbere y'INYISHU za media za INYISHU Media, ko ngumva n'ibintu bidatahuritse cyane gose mta. Mbo uko nje mvuze rino jambo rifise impamuko yaryo kandi rifise n'impamvu zaryo. Urera nabuga tukwa nabakwe kandi hari impamvu vraiment. Sawa best nagiye no mpamagara, sinzi cyo mpamagara, ushobora kumbwira kugira ngo dukoreshe umwanya kugira ngo ngende. Jo vraiment nta muntu umwe ntayitaba. Mbona ngisho naguhamagariye kuvyo kuri hari ibintu bingeze ahantu, kandi ndababazwa n'abantu bigira ko bacimanza z'abandi nabo ubwabo batarira uko bari kwanza. Uri kuvyumva neza uyu munsi je mpagaze nka Mr Best, usimanza zo mu ma page jewe sindazica nawakubwiye kare zo mu page. Mbe we nta musi urabwira umuntu ngo uzopfura igipfuko nyene, bisigura ko uwo urubanza umuciriye uzopfa nabo nk'umuciriye urubanza. Rero je urubanza runzanye ni urubanza gorekesha ku manza z'imiryango ya ni hari impamvu itumye nanje mvuga tuno musi rega ndaguhamagara nka Mr Swingi kugira ngo bifashemwo dutandukanye, abantu bamenye batahura ati ikibi ni cyiza kimeze kuri ya kimeze uko. Kuko nyibu no musi nakubwiye ati urera nabo gatukwa nabakwe, ibi byose biriko biva ku mvo zakoresha umwanya. Koresha umwanya ndibaza nta muntu atamuzi, nta muntu atazi ivyiwiwe koresha umwanya. Ngo koresha itabi ndabizi neza kari koresha itabi urumva, mbere n'urumogi, mbere ingira ngo nikakotsi k'abajamaika niko yakoresheje, ko ndavise ni wabivuze ryari hirya ejo ko akoresha akotsi k'abajamaika. Umusiro nyimba nanje shitse no munsi kugira ngo nanje mvuge ivyiwe, sikuvuga ngo ngomba mvuge ivyiwe nta mvugira umene ibanga ndarimena, kandi ndaza hari naho nyina rikarankurikirana nawe ariko badukurikirana batahura iki kintu ngomba kuvuga, kuko ibintu twarabibitse turavyikawusha, tubona kumenga ntiyishoboye, tubona kumenga ntaco yofasha yo cange yokora, tuhitamo kumwihorera. Gusa tubonye aho bigeze nk'umuryango twakoranye, turavuga ati iki kintu nitwokwemera ko kibandanya kihaba, kuko iyo umuntu amaze kwishira ku kintu ataye bugishikeko ni ibintu bigoye mutagutahura. Best numva ko mengo ufise chavurire none, ariko umuryango wanyu na uranyobeye sana none, aho mu muryango wose baravye ko botuma umugabo nka batanu bwa nguranamera muri famille yose cyanye ni wagashavu gasonze cyane. Je ishavu riramfise ringeza ahantu, kandi no musi je nyimbanje ngah suko je mvuga ati ngo nije nabitanguje je nyene umuryango twaricaye gusa. Mu muryango wacu benshi novuga ati ni nka bose novuga benshi baratekereje, ariko je nanje kuko nzi ibibazo je naciyemwo nkaraba life ndimwo
ni ibintu bitagoye gutahura ngo ndavyitondere niyo mpamvu rero uno munsi navuze ati reka nanjye ndabishira hagaragara sawa nga ryari ryaramizwe turi mirure bigende ngahanya abantu babimenye bakuze nk'ishu media reka dushobore kudoma ku buzima se ngundi bintu gushajya no hino reka udomeko ni kibazo iki ufise wewe hagati yakoresha umwanya nawe nyamba atari koresha umwanya naho ninde mufitani ikibazo kugira ngo dushobore gukora tubivemo ibi bintu bakuze nk'ishu media atwitege ico kintu kugira dushobore kumenya neza uko cifasha mu bisanzo je impamvu ndiko mvuga uko si nibindi koresha umwanya ntaciye no canke ngo nce hariya koresha umwanya ni bofe wanje uramwemera neza je naco narinzi gusa n'umunsi ndakimenya urakimenye ujya mamagi ubona mamagi kanyamuji ujya ni mushikanje inda imwe twose ibere rimwe ni na mushikanje urumva rero je ikintu gitumye no munsi nza ku biro vy'inyishu media nuko ikintu kiko kiravugwa muri no minsi ibintu biriko birakogwa bigaragara ni ibintu bidatahuritse cyane gose kuko nta kuntu ko umuntu ashobora kwitahura ubwiwiwe ataratahuzwa n'abandi kandi ntuzubone ngo yashoboye ikintu utarashozwa n'abandi naho wo kwishikana utarashikanywe n'abandi mutama sivyo koresha umwanya no kuba ari bofe wanje hari inzira nyinshi yaciyemwo kugira ngo bibe bofe wanje kandi je sinanamwemera nta n'umuntu numwe mu muryango boho ubusigaye umwemera no sishobora kumwemera nubwo yakoze ibintu nkabijyanye ndashobora kuvuga ni bofe wanje mugaje ubwiwanje umutima utari kuriwe kuko nawe nyene yaza kubeshaka ko umuntu amwizera umutima wiwe ari kuba kuri twebwe urumva kora ikintu nyimba ari agisombi basibaye mu muryango w'umuntu cukora ikintu kigerageza kugira ngo umuryango nawo gukunde yarakoze ikintu cyatumye n'umuryango utomukunda urumva koresha umwanya harageze muri no minsi bro biko biranancanganya ngo ngukora amoso zino yakorora nkarira kuko umubabara ahantu ngeze swing je ndababazwa urumva tugere imbere ntuhava uhenukira inyuma ama ndabona ko wava wiyahura ndabona ari hatari sifisa no kwiyahura nkafuma mba hako je no vuga ati mama giye arongo n'umugabo nkujya wimbwa yatwawe kujya atani inkwano koresha umwanya n'imbwa man nukuri kwimana ndarivuze ashaka nyice ashaka yawe n'imbwa koresha umwanya ni bofe wanje mugabo je ndabivuze niyitahura n'imbwa utimaze uri gututse koresha umwanya ko ari imbwa ngo dututse tweze none byo nivyo kumenya ko Jeff Sishavu hari uwo bibabaje none muri mwebwe ico ni kibazo cyatwebwe iwacu mu muryango mu muryango twicara turumvira ati twokora iki nukuri kwimana je hako nobona mushikanje arongoye nakoresha umwanya umuntu atamind z'ubuzima afise nofuma mbona mushikanje yarongoye n'imbwa urabona imbwa ko mutere imtuba mwishamba cyaka karongorwa n'akayabo agafuma sarongorwa n'isi je nkafuma ndamurongora wewe none wowe nawe kwishika naye kata nivya ni amajambo nyene twe tudushaka abagabo bahata batore bashikacu nibikogwa baca bavyerekana nikiye gikogwa ucumwereka mushikanje kugira ngo agukunda ubunye je nkubo ndamurongoye direct notera ndamutere ndameje kumutera ndahaca nyene nkamugurira ubunure mu Kamenge kw'igihumbi n'inguru cayirira twubahane ivyo sivyo turimwe ivyo by'ubunure ivyo by'ubunure bihari je ikibazo mfise nuko je shitse ngahanye kwanza abantu babanze batahure koresha umwanya umuri no minsi agize imisa ariko aca kumamedia mushikawe nujya mugore wawe numva ko aryoshe gusumvya isima yawe igusumvya ubugari bw'intuzenya bwa sene iyo base bavuga arararyoshe koresha umwanya akaba yaratanze n'ikibada cinkwano ikingorongoro cinkwano muga ayirumogi ntayabura ayitabi ntayabura idred zahe ko byari bisuko yakoresheje inyuzi ataniga yarama bifise bigere bisukoshya mu bantu nakugayisha umusitari twemera n'umugeni ntazo kumugayisha nta vyiki zijya ntabwo ari dread bijya n'ibisuko kandi bijyanye zijya n'inyuzi mushikanje yarashize mu mutwe mu nyuma aracari zikura bakoresha we yacashira bo no kuri je ndabivugiye imbere y'abantu mu vyumve nta kuntu rero agenda gucira imanza abandi agize iminsi ariko aca kuma media sinovuga ngo nje hari hanye cyangwa nje hariya ivyo abanzi iminsi ariko aravuga nawe murabizi ariko acira imanza abandi reka nanje no musiro nanje nishikire ndabivuge urumva ndabivuga kandi bitahuke koresha umwanya ndamuzi mu myaka ya 2016 2017 mbo sinari bwishikana hano kwishikana nani nyiri muto ukuntu yaragize iminsi yicisha muhira kuko urumva ivyo yakora we yari mu director w'amasinema kandi yakinisha n'amasinema mu masare urumva rero iki kintu ni naco cyatumye atangura korona abana babandi urumva ico gihe nari nagiye kwigira muri interna ino za hayi Gitega je navuye kwiga interna imanutse ingarutse Bujumbura numva ngo karabaye mushikawe yari koye urumva kwikora ngo bisigura gute nukuvuga koresha umwanya ibintu yakoresheje sinovuga ngo nibiki mu majambo make yihaye nkumbi yarihaye nyene kuko urumva niko nabivuga yarihaye gusa yaba ari umugabo w'ijunja n'ijambo ntiyari kubageza ahantu ho kwiyemera imbere y'abantu ngo yatwaye umugore aryoshe ngo mara ngo amabere ngo yanyira wiwe ngo n'amabere yamushikanye ngo amaze kuyonka yose
uzigerama yamushikanje wari uvuga ati bajye abantu bavuga gukoresha umwanya ari gisa n'umwavu urabashigikira cyane neza gose abwiwe ndanabazi nk'uwambere yono nashigikira nukuri ko imana je manda no ndamuha n'ifanta nuko ntamubona kuri no mwanya je no muha n'ifanta kuko nawe nyene ariko aragerageza kwerekana yuko koresha umwanya ataco yimariye ariko kuguma yihagarara ko ngo ufise iki nigiki wakwerekana mu bantu ni moto n'imodoka ufise ni parasero ufise yaho genda wiyemera mu bantu uwo ufise iki wewe ariko aravyumva koresha umwanya sa kuvyumve je kuva no musi nta bucuti nyimba uri bofre wanje ba bofre ku ruhande je sinakwemera none ubu ntabwo ari wogenda kujyayo iwe imana nampane nukuri ko imana janye imana y'ubugari kwakoresha umwanya ngo ni bofre wanje nofuma mbona mama giwonye n'ubyiwiwe yawo ncumbiye ku ruhande nkafuma ndabujya koresha umwanya atari hari abakozi nyinshi media nibaze ko murumva ko ibintu ari birefu sana ndumva uru rubanza kuruva ngo bitoroshe bavuze ngo siko kwa opeje bwo rurengeye no kwa opeje navyumva opeje n'amagisha zojamwo nta rumogi ndiko nkoresha kandi imana inarundinde sinze ndanarukoresha kuko koresha umwanya ikintu novuga ati kuri we ashira imbere itabi n'urumogi n'umugore w'ubyiwiwe atari hamwe nyene mama giye abonye nyata kakagabo ntaco kamaze reka dakiyegereze nyene ndakabe hafi bendi wokoresha umwanya ntabakirikoresha umwanya ubuzima yaciyemwo bro yambarikana mbiri yacize ipireri umugabo gategenda kuwesha umukobwa wacu urumva kwambara makabutura yatabaguritse kunyomuto ahubwo ubu mumubona ukunye deshireza reka deshire tuyimenyereza ziba ziri ngahe imbere koresha umwanya arambara ibutura akaza muhira nukuri kiba ya urabona ino kameramani bonesha urabona ngaha kumufuta ha ibutura yatabutse akaza muhira iboka yambara yoyo ngira ngo niza zindi za 500 muri mukombo hajya bobo jo numva kino kintu gikomeye cyane sawa muri no mwanya rero best ndakubaza ikibazo kimwe usaba iki wifuza iki je ico nifuza kuri ikindi naco mushika wa mamagi yarakundanye na koresha umwanya gusa cyanye bari bamarangiye ingana gutemba bari bakundanye cyanye hari undi muhungu yoba yaramwatse koresha umwanya icambere afite jaruzi mu bimenye afite jaruzi kandi afite inzigo kandi iyo nzigo ntazo gushikana kandi ibintu zo kwishira imbere ngo urashoboye nta naho uzoshika je ikintu nemera kuri mamagi nuko iconzi cyambere yarakundanye na Randri promoter je ndamwemera ujya mutananirwa niwe yari bofe wanje je nari nemera nyimba koresha umwanya bigiyemo ni kubw'inzigo kuko koresha umwanya na Randri promoter ni grand appétit nukuvuga yo nyimba koresha umwanya yumvise inzigo ku rukundo mama giye ariko ha Randri promoter atahita gukoresha iyo ntumbero aca mutera mada urumva kubw'itabi muta kubw'itabi yaciye agenda kwihereza umugore wa mutoya wiwe ico kintu kirumvikana reka nubwo atari bwa mutangira inkwano Randri promoter je naramwemera kuko Randri promoter yarampico je nifuza yarangura ico nifuza jewe nukuvuga abo nibo bagabo tuba dushaka mu miryango barongore bashikacho bagabo baba bafise mind baba bafise ubuzima urumva koresha umwanya ndagisubiyemwo ni bofe wanje gusa nimbwa y'umutuku kandi abimenye kuko nta nko bashatse gufungisha amano kuvuga ko ari imbwa je nukuri ko Imana ashaka afungisha hako tugenda gutukishwa hako two tukanishwa vraiment dufise umuryango siri kandi umuryango muto urumva dufise umuryango ariko atagenda kutugayisha iyo basiho yemera ko mama giye amutoye atankwano yatanze akavyemanga akamutuza akamushira ngaho bakicara bakitonda apara atagenda ku media ngo umugore wanje ngo araryoshe vyahe ahubwo Jefise nanifise n'amakenga yuko nujya mwana agiye atari wiwiwe vuga ico usaba rero kugira ngo tubande je ico nsaba urumva no kujya mwana ho menga sana Randri promoter bimeze gute aho cyubizamwe rero ndumva je mwana ndabagi nasanze bujya adasana kuresha umwanya sana Randri promoter pana bride ntware kunabibika tukazobigaruka ko kunyuma nukuvuga je nyimba nemera umwana wakoresha umwanya numwe kafise babiri numwe ni nayo yanzigo yakoresheje urumva gusa rero burya n'ubu bw'abantu badatahura ujya mwana gi kuvyukuri ko Imana asa na Randri promoter kandi nabiravye nta namuravye n'umutana rega n'umwana n'umutana nigo urumogi akoze kabajamaye kayakozeko agomba kwibona kari we koresha umwanya pole sana muto aha rero waravyo nzingwe kandi wasanze ingwe mu giko cyayo nanje rero nakuvyukiye ivyo wigira rero nguri kanyamuji ngo ntunanirwa ngo ntugira gute muta wahuye n'umutananirwa nanje reka ndakwereka ko byose byo wakoze memare ntihuzire mu ngo tugende tuvuge tuzane 64 je ico nifuza urumva ico nifuza ndibaza abantu bamaze gutahura ko koresha umwanya ari umusuma yivye umugore kandi ujya mugore yivye ni mushikanje ikigira kabiri yamutwaye atani inkwano amutangiye ngira ngo n'amavuta yo kwisiga ayakura muhira
ayakura none si mama G none mama G ntakora si wamuhereza rega icyo journalism yiwe atari hamwe n'urudandazwa nawe nyene yari kumuhombera iyo taba support za mama G yamuhaye mama G burya agenda mama G mbasanzwe akora ikubu mama G ugiye ibintu asanzwe akora nawe nyene akora ibintu vyo kuri ibintu vyo kuri media gupromoting ibintu vy'imbuga urumva ni nacyo kintu catumye agira gute ashobora kubesha akoresha umwanya ikindi kintu asanzwe akora nawe afise shop hali muri ville hajya hanye kuntuze hajya kwa naumu acuruza ibintu vy'amasahani vy'ivyombo kandi aragurirwa arashorerwa sana urumva ni nacyo kintu kiba gituma akoresha umwanya no munsi yishikana aho atari kwishikana kuko akoresha umwanya ntari kuhashika ntabo nyene yovuga ati ahubwo nanadushimire agaruke yicare ku muryango kuko yaticare ku muryango jezo guma ndamuvyonga urumva abanza menye urumva abanza menye atahure ku vy'ukuri hari yindi nkuru ndiko numva best kugira ngo turangize ikiganiro byo mugana naza kuvyumva ko avuga ko ari we yamukuye ubusugi none iyo nda yabaye yantunze yarandire promoter gute ko mwana basa kandi umva akoresha umwanya ari we yamukuye ubusugi ndakwinginze ndakubaza ikibazo uracishura none nihe wabonye yuko umukobwa wamukuye ubusugi no munsi asate yatwarinda nihe wabibonye icyo kiratahuritse wowe kumba aribeshe umukobwa umukuye ubusugi wacuutaramuterinda no munsi nyene nibirashoboka nivyo nabaho kumba aribeshe never give up nico shoboka impossible nico shobora kinapasa no gutahurika umbere yo gukoresha umwanya aribeshera gusa vyongewe uvuga ati ronda guhoza nakoresha umwanya umuryango wonyene ubyiwacu tuge twamaze kuvuga iki kintu akigomba gushika urona kigomba gushika kizogera ahantu n'abadatahura batahure vy'ukuri ko koresha umwanya atoce yimariye koresha umwanya ari umugabo wimbwa koresha umwanya atani inkono yataze kuri mushikacu ariko nona gusizina ry'abantu kugenda gusa kudutukisha ndaguhuje nakoresha umwanya untegurira iki urona gico nagutegurira umuje nakoresha umwanya icambere nuko wanza ukaduhuza kwanza tugashikanako tukabona na visa bisigaye agashimwe karategekanije agashimwe je nubwo uzombwira ngo ukeneye ico wifuza cyose bobo zimirize kamera nubwo uzombwira ahubwo je cyo nosaba gusa abakunzi b'inyishu media ahubwo nuko na mama G ubyiwiwe urumva mama G ubyiwiwe nuko yogaruka akava kujya mugabo ataco yimari rega mama G ntarasaza mama G uratereka kobwa keza papa yagerageze kwivyara vreba urumva inkwano je nanje akigaruka iwanyu direge tukibona gusashitse iwanyu uzocuza ndabaha inkwano mushaka yari yo yose mama G wavyumvise aba niwe akihashika gusa je gusa ntibona gusa arashitse iwanyu umva ntibanditswe nabarigumira kwanza ntibanditswe ndabizi ntibanditswe uko nimbwa akoresha umwanya ntiba mwandiye jewe nkwanira hari fresh mugomba nzo bakwera mu ngurube mugomba ndabakwere mu nka mugomba ndabakwere mu mahera icambere koresha umwanya ari gushaka gashima ndavye aba diaspora bakurikira mushikanje uri kuracumva neza bakurikira mushikanje koresha umwanya sako uvyumve koresha umwanya kakurye nuguruka imana juno musi byambabaje bingeze ahantu ukagenda wiyemera ku mamedia ku mbuga ushire ko amafoto atandukanye ngwe wose amabere yamushikanje ya mama wawe mbe mushikanje umwonkera ya mabere wari umwana muto yabonse urigi bobo tugwe turagiye izimirize kamera bisigaye ico kintu nikibaho gasigaye yinywera amabere bere sinzi ko amata yabuze reka yonkere ni uryamubiri unawuravye kwanza kajya kabiri kiwiwe n'ingene kangana n'ukuntu ngira ngo kagara gusa ku burebure rega kare mu kugwa hasi rega kare koresha umwanya nandi yitunye nkuko mu gutamuka nkuko kare mu kugwa hasi gakasha rega kashaje kakoresha jo ari musikoresha umwanya twahura itabi rya mushajije ari musikoresha umwanya twahura mu site yagenda nkuko ngo muze swinge ngo vipi muze nanje cisafi muze iryo rero ni tabi je rero cyo nifuza bakunzi b'inyishu media mutahure neza yuko iki kintu aho kigiye kugera si hato koresha umwanya dukeneye yuko wonye nazo kwisanga mu busa kuko bijya ariko akora ariko acira imanza abandi ku mbuga mbega we ni kuko umuntu atogucira urubanza we uko wigira ngo urashoboye uza amakuru y'abandi bewe nawe uza amakuru yiwawe kandi swingi sindakubeshe koresha umwanya akaramuka amenye yuko iki kintu nakivugiye imbere ya media kuko yaravyase wonye n'ubyiwiwe ati ndabingiza iki kintu nyimba kinahabaye riba ribanga ryanyu ntihagire n'umuntu azobimenya urumva nyimba uyu munsi ndabivugiye imbere y'abantu bavyumva ndazikoresha umwanya ntiyavyumva naho nyene araza gushyuha mu mutwe kandi araza gupanika sindakubeshe kuko ni ikintu yiteze yuko kitazonabaho no mu buzima bakunze b'Inyishu Media reka tubashimire cyane mu kumwe natwe nibazi ko ibindi mugiye kubibananya mumenya vyinshi kandi vyinshi cyane kandi ari umuti muzo kwa mubona inyuma ya kamera muri kumwe na Bobo Vanchi umukameraman akavyitoramo neza ariko akora umuti bigashimwa ariko akora amateka y'abantu bose bariho ku isi ndetse n'umukameraman mu gihugu ariko aravyemera wowe umukeneye ni inbox ciao murakoze cyane mane baheza giresa basimbireho